dawa twese uvyakiye mw'ijuru, turi imbere yawe twebwe abana bawe Mukama, kugira ngo tukuninaze tukuzanire cya gitambo twakwemerera kuri iki gicaniro cy'ubutabazi bwawe ku buzima bwacu cya saa 9 z'umuhingamo. Turambaje amaraso mende ya Yesu Kristo kugira ngo tubohogwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turagutakambiye Mwami Imana nyagora ku ngoma, uduhe umugisha, uduhe umugwiza, uduhe umunezero, uturinde kubabara, utwagure twagukirwe, udutere iteka turitegwe, kandi uduteturure mu makuba atandukanye. Mukama, ntacyo dufise tudahabwa nawe, nta n'icyo turi tutakigizwe nawe. Turambaje amaraso ya Kristo ngo adutandukanye n'imivumo y'ubwoko bwose, imikoshi turayase, agahinda turakase, umubabaro turawanse, umugisha turawakiriye, bwiza bwawe nibutubeko, ububasha bwawe nibutubeko, imbabazi zawe nizitubeko, agahimbare katubeko, kandi mu izina rya Yesu Kristo twerebwe mu byo dukora byose, duhabwe umugisha wageneye w'abana ba Rudasumbwa, gutyo turambire mu buntu bwawe, kandi tuzosazana itoto n'itotare. Turanasabye umutima wa Mwana ngo tuyobore, kugira ngo za ndoto twarota mu gihe twari turyamye tuzisobanurirwe, tugirwe inama y'icyo twokora, gutyo nitwamara kugikora nk'uko bishaka, duhabwe umugisha wagenewe abana ba Rudasumbwa. Amen. Tugire Kristo. Muraho muragowe neza, umugisha w'Imana ube ku buzima bwa twebwe ubwoko bwa Rudasumbwa. Mfasha aka kanya keza rero ngo ndotore indoto bamwe mwagiye musaba kurotorerwa indoto. Umukristo wa mbere yavuze ngo, Shalom mukundwa wa Kristo, nashaka mu ndotorere. Hari saa 10 n'igice mvuye muri toilette njasubira gusinzira, ndota mbona umuhungu wacu tubana ngaha mu nzu ansanga mu cyumba ndyamye, atangura kunyegera ankorakora kuri partie intime, partie intime ni kuvuga ni nk'ibihimba bihishije, hantu hakoze ashobora kuba hari intege nke z'umuntu. Nibyo hariho ibihimba bigaragara nko mu mutwe, mu matwi, bishobora kugaragaza intege nke z'umuntu, hari intege nke z'umuntu. Mugabuze partie intime ni ku mabere, ni ku gitsina, ni ku bisusu, ni ku matako, ahantu hahishije umukondo, ahantu hahishije ashobora gutuma umuntu aba faible cyangwa yirekura, nkamwigobotora ariko akandusha ingufu, nce nangura gukoma induru, kandi mbona neza ko atanyumva ngo aze kuntabara. Birambabaza rwose kubona umuhungu yahora nyubaha aje kungirira ibintu nk'ibyo. Naciye nikangura mbyuwe n'umukozi yariko aradodora ngo nugurure yinjire gukoropa inzu, yari 5h30. Iyo ndoto yambabaje cyane, ariko nagerageje gusenga ndayisambuza amaraso mende ya Yesu mu ndotorere. Shalom. Ubundi indoto irose saa 11, inyuma ya saa 9 indoto murose iba ari iyerekwa, ko kiba ari igihe umuntu adasinziriye umukondora zosi. Naho biruko hari igihe ubusinziriye rwose, usinziriye nyene itiro ryinshi, ariko umwishi y'umwuka ico ni igihe n'umutwenzi w'imbwa, niko Bibiliya iwufata, kandi niko n'igisokuru kiwufata. Nukuvuga rero ubundi iyo ubonye umuntu ntabwo iminsi yose mu ndoto abaroho, ntabwo iminsi yose mu ndoto aroho, ahubwo aba bantu tubana, aba bantu tugendana bafise intege nkeya, bashobora kubahuka, bafise nk'umuka w'ubusambanyi. N'abatokubahuka ni ukuvuga ijini igomba kukubabaza, ugomba kuzana intege nke ku buzima bwawe araca kuriwe. Ugasanga nk'uwo muhungu wanyu, usibye urumva n'umwana wa muhungu wanyu aba ari umwana wa mwene wanyu. Iyo uri umugabo aba ari umwana wa mwene wanyu, uri umugore aba ari umwana wa mwene wanyu, niyo bita ngo n'umuhungu wanyu. Sino ari uwo mushika aba ari umusengezana, canke ari uwo musazawe aba
ari uwo mushika ari umwishwa ari uwo musazawe aba ari umusengezana muhungu wanyu ni umuntu muvukana ku gitsina kimwe sibyo musanga igitsina uwo muvukana mune oro uwo ni umwana wawe sibyo nukuvuga rero buriya aba bantu bacu bagendana intege nkeya nk'umuntu anywa urumogi anywa itabi umuntu aborerwa umuntu agirana abashobora kugurura inzira ibarabara abashobora kugura irembo ry'ukubabazwa cyangwa gukorerwa nk'ibyo akora kubera iki ashaka kugira umugenzi akaza ngo amaye indoto n'umugenzi wiwe akaza ngo wamuhaye indaro n'umugenzi wiwe akarapana indoto indaro n'umugenzi wiwe ugasanga yatumye connection y'ukubabara kwawe ibaho atari we kubabaje mugabo ubabajwe n'ikirere sibyo ciwe niyo mpamvu iyo ubana n'umunyantege nke iyo ubana n'umuntu mudahuje amarangamutima iyo ubana n'umuntu mudahuje ikirere kandi iki kintu Imana icumve rwose twese twikubitagasha aho nta ukomeye nta udakomeye kuko abari uwawe utokwinuba abari uwawe udafise icyo wokora ni nkuko uye nkabijye bavuga ngo aba bodyguard sibyo ugasanga nk'umukozi w'Imana afise aba bodyguard runaka bodyguard numwe atararonka umuhamagaro wiwe ataramenya umuhamagaro wiwe ataramenya umuhamagaro wiwe iwe ari mu kurondeza affection y'amaranga mutima yiwe ashobora gukoza isoni uwo mumenyesha Imana uwo mwigisha w'ijambo ry'Imana cyangwa umupasiteri abereye nk'umubodyguard wiwe kubera iki wewe igihe ciwe rimwe n'ikirere ciwe niyo mpamvu biri tubwira ko dukwiye guhora dushishoza ibyo dukora byose ibyo dukora byose n'abadukora bose sibyo nukuvuga rero ni ikirere nitwiyo n'inzira ashobora kugurura ku buzima bwawe ukisanga ukoze ibitera soni nibisigura ko yagomye gusambanya cyangwa no ahubwo shetani yishije muri we mugimpamvu Imana yaguha iyo ndoto nukugira wumve ko hari inzira ishobora kumucako ukisanga mu biteye isoni bishobora no kuguteza umubabaro n'agahinda sibyo sawa niyo mpamvu muramubona ngo abana babwira wabo ngo nyangiye mu mome none ngo ubushaka wari wengira mu mome uvuga hari ingeso hari imico naye gusanga ugasanga urumubyeyi ukavuga utumwana wanje nakwindi bugire anurumogi n'umutsinganye n'umusambanyi urabizi n'imborego utegerezwa kwiyubara nk'uko uwo mwana ufise mu nzu uwo mukozi ufise mu nzu ari umunyamahanga umuntu mudasangiye umuhamagaro aba ari umunyamahanga icyo kintu ahubwo rero abantu bari mu muhamagaro wabo munacumve rwose sibyo ushobora kuba umupfakazi ushobora kuba umukozi w'Imana mugabo intimite yawe ikabishikirwa n'abantu mudasangiye umuhamagaro Paul bwigeze kumubako irabura nibaje kumukabakaba mugabo byo bakora byakoze isoni Paul aravuga ati ko muri ko muhiga ibyo kurongora no kurongora mugaga ibyo kurya n'ibyo kunywa jawe ibyo narabisize ndiko ndasiganwa ndiko nterana ibipfusi sindabiterana nk'uwuhuje none rero misemo kubasigira iyo shetani yabafashe kubera ko yavuze ngo ni shetani kandi abanywa bose batazoja mu muriro kandi abagirane mubizi neza kwiga atari ihame si ihame kwa banywa bose bazoja muri kandi kwa batanywa bose batazoja muri no si ihame sibyo si ihame n'ubuzima kuko tugenda mu buzima bw'ukwezwa duranira ubwiranda buri munsi nuko Paul yabona ko bugari kirere ciwe haleluya yabona ko bugari kirere ciwe indoto yawe ni inkebuzo kandi ntikebure wowe gusa ikebura abandi bose nanje ubwanje ndimwo kubera iki ushonjora kuba ninga ku gicaniro ntunza abana 5-6 bose ntidusangiye umuhamagaro bishoboka ko atanumwe tunasangiye umuhamagaro uwa tudasangiye umuhamagaro arugurura ico kirere cyuko nkora ikintu giteye isoni swate mu gushavura nk'ishofa swate mu kumenyana nabo nategerezwa kumenyana nabo niyo mpamvu yandiko ndibuka umuhamagaro iyo ndabwira ngo nimushike wane Batista nuko azikwa kuriye mu ishamba aginziga kajya n'ubuke iyo ndiko ndibuka inyota y'umuhamagaro wanje nari mvise wari umuhamagaro ku bantu ndi jenyene gusa mwankumva ko abantu nzoba ndi jenyene ubutumwa buzoshikira igihugu c'Imana kandi uwo bizoshika kagera aho nzoba ndi kwazoruka umutima wiwe niko nabyumva nkije guheza amashure kandi nabyumva mu gihe kigoye ni gihe c'imyaka ibinanije abana b'abantu muga ntabwo iyo myaka yananirije mu kuja kubaka cyo yananirije mu kubantu heza muga ku musozi mvuga ijambo ry'Imana kandi numva ko bishaka kurura imitima y'abantu pourtant sanga inzira iyo nzira Imana icoye kuyica mugabe ibintu by'ubuntu abana nagaye abana ndetse urumva nawe ntugakavye ntukabumweranije na kwijana birica umuhamagaro wacu
Yumva rero uwo mubabaro wawe uhere ahubwo Imana yakubwiye ngo ngwiki, yakubwiye ngo uragaba, ntufatire ku bucuti, ntufatire kuki. Umuntu wase mudahuje amarangamutima, mudahuje ikirere cyo gusenga, kuko wowe iyo usenga, iyo wigora, iyo utanga icacumi, udi amarangamutima yiwe wugara ikirere ciwe, wugara ikirere ciwe. Nawe rero twakora twose yugara ikirere cyawe. Daniel yarasenga ntiyacumuye, mugabo ubutware bw'ubuperesi bwarugaye ikirere ciwe birakunda. Hari abantu bugara ibirere byacu, niyo mpamvu yuri umukobwa ukana Mungu yagusabye urukundo ntaca agomba gushikako, uramubwiza ukuri mu gihe utazobura umunyeshuri, kuko nta muhungu yiyubashe ajya koresha adafite uburyo bwo kugira umuryango buri baza yifise. Ashaka kuriha inzu, ashaka harasyo basi y'umuceri n'ibiharage n'amakara, agashobora kugirane, agashobora kuronka intebe zo kwicarako, izo zozo nzicecekere bu n'imike akaturayicarako, kandi ukamenga civilisation, sibyo ukamenga nyene n'ubusirimu. Nukuvuga rero igihe cyose ubona umuntu mutari kumwe mu muhamagaro, tuzovuga ngo ariko aramfasha mu gingo cy'imyaka 2-3, n'umunyamahanga kuri wewe, n'umunyamahanga kuko ni muri mwisezerano rimwe. Uwo rero utamufashe nk'umunyamahanga ukarekura amabwene yose, urakubitikirika. Kandi ibyo bintu birababaza Imana, tubura ubwenge, bo bakaronka ubwenge bwo kutwe exploiter. Tugire Kristo. Imana dutabare cyane rwose, kandi iyo ndoto igire ikimazi kuri mweneyo no kuri jewe no kuri mwebwe ubwoko bw'Imana muri kuri kigi cyane. Umuntu mudahuje ibitekerezo, mudahurira ku mwanya wo gusenga, umuntu mudahuje umuhamagaro, mbabwije ukuri, niburi ukurongorwa bakumwa intimite yawe ibe muri abo mubwirane ibiganiro uko byogenda. Mugabo nimba uruwa kuvuga uti mpagaze kuri iki, sinzogegenya Imana kimwe muri 10, sinzogira iki, uwo mutabyumva ko mwashura kukugarira ikirere ugatakaza umugisha. Uwo rero ni kimenyetso cyuko hari ubumwe, ari relation, hari ubucuti bwiwe nawe bushobora gutuma ukora ibitera soni hamwe ubikimaramara. None rero ntibikabe, Imana biguhaye mu ndoto kugira ngo ntibibe, ahubwo hagarara umusengere nawe wisengere, kandi mu bigaragara musangira ibyo kurya, ariko iby'umwuka wumve ko bitandukanye nawe, wumve ko hari twiyo, ari canzo, ari inzira ashobora guca. Bibiliya iravuga muri Kohereti ngo uwimbico bakigwamo, ubusatura ibikwi agira iki. Nukuvuga ngo kandi ngo usambura urugo nawe ahaboneka icanzo cyuko inzoka yinjiramo ikagira ikamukomora, kuko ngo babyoroshye ko acisha y'umutwe. Daniel wacisha mu idirisha agamagara Imana iri yose arimo akayisengera i Babylon. Uko niko dutakara. Nikuvuga abari ikintu ciwe kigiye kugara ikirere cyawe, kigiye kugara amasezerano yawe. None rero witandukanye nawe, n'ababyeyi batuvye turitandukanye nabo, n'abana twabye tukitandukanye nabo. Witandukanye nawe, musangira iby'umubiri, musangira ibyo kurya, ibyo kunywa, musangira inzu, mugabo wumve ko mu byo utegereza gusambuza ko yo bari ingeso mbi cyangwa iciyumviro kibi kiriko kirakorera mu mutima wiwe cyo kubuza amahoro. Nuko undi mu Kristo yavuze ngo Shalom muvyeyi wanje w'umutima, shalom. Ndotorera iri joro narose mbona shitse ahantu habereye urubanza rwa mariage, ariko nari nacerewe kuko n'abageni nabo nabonye, kuko nahashitse nsanga bari mu nzu yabo. Nasanze abo mu muryango w'umukobwa n'utwana twinshi dufise nk'imyaka 3 n'imyaka 4, twambaye uduhuzu twiza cyane tuberewe, kandi byaboneka ko rwari urubanza rw'amahera menshi. Ndabyuko nahasanze urubanza nabona rwabereye aho nyene baba. Umugeni yagize mariage narinda muzi, ariko nawe nabonye umugabo umengo naramurabutswe, ariko sinamumenye. Naragiye no muri toilette, ariko nsanga harashashe, hari dekoro hasi. Niyumvira uko ndahaja, nikanguye nabonye uko byagenze, naco nanyoye nta nico nafunguye, naguma ndaba uko abahari banezerewe, ariko nabone nibariko baranwa wamengo barateramye gusa. Ndotora bw'indoto n'urupfu.
indoti irimo urupfu. Uwo mugeni w'umukobwa ko wari umutsi musengera usambuza urupfu kuri we. Umva abantu babo bari barigiyumviriza uduce tumwe basi tugarure garukana ubwenge gatoya. Abantu baho bari banezerewe mugabo batariko baranywa. Uwo n'utwana twambaye neza cyane irevre ari prepare no kuvuga namba uwo mugeni wamubona akaba asanzwe ari umugore n'urupfu rw'umugabo wiwe, namba ari umwana w'umukobwa n'urupfu rwiwe. Umugabo wiwe waramurabutswe kurabukwa turabuka umure mwishereke nkuko nta mugeni wo murabukwa agacajaye ngukamenga umenye undi ni wamumenye sibyo ubundi ni gusezeruko. Kuba waragiye muri toilette ugasanga arashashe ukabura uko haja ukikangura utagiye ukabona neza ko maranga mutima ni wariye ni wanyoye sibyo ni kimenyetso cyuko nijyanuze ni hajya aye uvuga ngo mana yanje ubwo umuntu ni bamuroze kuko abishyize mu bitekerezo ni waciye ubona wa mwanda washaka kugira nimba ari gukoyora cyo kwituma ni wabonye ko bikunanije ukababara ukabura amahoro cyangwa ugace wikoyora ko cyo kagirane sibyo ni hajya uvuga utiyo ibi ni ibirozi n'ukuripe akanagashushuro n'ukuripe ko n'ukugirana. Yo ni critique. So Imana iguhaye ngo musengero wo muntu musamburiza ugo rupfu. Namba ari umwana w'umukobwa nuguwera kwiwe. Namba ari yari umugore umugabo ukabutamwonye mu ndoto umugabo asanzwe yubatse nugupfakara. Musengere gose musengere. Hari abantu mugenda n'ikirere cyo gusambuza impfu ku bantu mugani mu bimenye. Ukafise Imana yo gusenga icyo waturiye Imana ikagikora uko nyene. Ariko ntimumenye iyo ngabirano ko muyifise. Kandi ibyo mubimenye gose ugasanga Imana irazi ko umuntu muzinanye ku kazi bisanzwe wanashaka mugabo nimubwire ngagize ko Imana ishobora kumbwira saa 6 z'ijoro byuko ugende gusenga ngasanga niyo ndavuga ngo ndase ngo imanuka y'indege ndase imaze kujya mu ndege kangana kabiri gusa arero tu rimwe 2019 njyaumanye nirindi 2025 ngaruka basi nta undi muzi. Nukuvuga ugasanga ndiko ndasambuza ndasumurozi ndasumukinzi ndakuvunagura ndakumenagura bore yajewe nuko tutaba tuvuga ngo nguwo yari kakinamba ibyinabura yari kakinda kurugo umugabo waho ngo waravyutse burya uri kurasanga kashimana bivuga mugani biba biri necessaire kucanganikisha abantu ngo babwire ariko gusa wo ndi ariko yumva umukinzi canke yawo diyugure nawe tushinjira umukinzi yagira zigaho zirakubiriza kuko umubiri wacu ufise amahame gitangura kubyumviriza ugasanga wasenzere gawe bose ko umarisa yose uteramira uko wumviriza isengesho mbere Bibiliya avuga ngo vyayobera abafarisayo rero kandi ico naco kibere kimenyesha cy'ubwizigirwa n'Imana sibyo Imana ikira kubwira ati reka gusamara ico wase singikora Yozuwe yaravuze ati izuba nirikarenge najeje kwihora basi banje ahagarika izuba bwira kabiri buraza ku isi yose. Imana iravuga ngo no kubako gukora ikibi nkiki ntagishije inama inshuti zanje igisha inama ku bantu twarabutswe abantu tuzi abantu twaganiriye abantu twicaranye niyo mpamvu guhesha umugisha ntarubamwe igihugu uvukamo umuryango uvukamo ni bwiza gose cyane cyane umugisha udakomoka kubigaragara umugisha wo kubasengera kwarigiye wangu urupfu ukanga akabari gukanga kavuga tujya mu byera babaye ndasoma babaro wiwe Imana ikabikora none n'ikimenyetso cy'uko Imana ikwishimiye muri wewe hari mu ijambo Imana yumva kandi igakurikiza ukwiye kutayifata minenegwe uwo muntu umusengere umutandukanye n'ugo rupfu nimba ari umukobwa umutandukanye n'urupfu nimba ari umugore yubatse warusanzwe umunsi mutandukanye umugabo we mutandukanye n'ubupfakazi. Shalom mama muguwe neza mazimisi ndoti ibintu bintera amakenga ni mu ndotorere mu ndwizibiri ziheze naroze ariko tujya twona twishi twari twambaye neza dutatu canke tune baga n'abamarayika n'umarayika murinzi n'umumarayika w'intambara umumarayika wa message divine n'umumarayika wo gucakaranda nikimenyetso cyuko ari mu kwezi kwa kwiwe ngasi ngoma ngo twezwe dukenyuke gitabo cy'ubwitonzi kiravuga ngo mbega mu kuzimu ndazoni nazimana n'ubuhanuzi bwa Isaya 38 muzosome ku murongo mbega wa 18 ngo nari ngifise imyaka nje muri nazo unangura kuguguza kutwiragirika ngo ninde mu kuzimu ngo niwe munezero nari kugirayo mwige gusaba Imana iduhe kuramba nitoto nitotare tuyikorere kandi natwe ubwacu tubibyaza umusaruro tugira umugisha no mubwiza
mu ndwi zibiri ziheze narose mbona ndahantu ari abantu benshi b'abadayimoni, nabona ibintu biteye ubwoba cyane, abantu batambaye bateye ubwoba, batemana bakora ibintu byinshi byo gusesa amaraso, kandi nabona uwadutwaye aho hantu ari mu mizirumane dukorana, twari twagiye turi babiri, nabona tuguma twiruka batwiruka ko ngo badufate, ibyo bagira byaraneye ubwoba. Umwe twari kumwe mbona baramufashe, nanje nabona ndi hagati yabo, narabona ko nagira mfatwe nanje nca ndikangura. Kamaze ndotora indoto, nukuvuga iyi ndoto irikira kwereka ngo kubera ikirere c'abantu musangiye ubuzima bwa buri munsi, umuntu mukorana burya bari hafi yawe cyo kimwe n'uwo munsi, abamenya amateka yawe akamenya ko wahembwa, akamenya ko wagizene, ati wumve ko hari amakuba ashobora kuza. Mbwa kubera uko kuntu bamufashe mbiri nibyo bitera soni bakoze, hama kandi kubera uko kuntu nawe wabona uri hagati yabo mugugaca wikangura, urasubira usaba iyindi ndoto, Imana nuko mbona ifume ngari iyindi ndoto. Ariko wibuke ko Yeremiya 45, Yeremiya 45 haravuga umugabo yitwa Baruki. Nikashaka mfate Yeremiya 33, ngiye kurangurira amajambo yanje kuri iki gisagara, ariko n'amajambo y'inabisa amajambo y'ineza. Uyu munsi abo bantu bari gusa burya nuko bari bambaye umwambaro utabona, ko ni wababonye babantu canke basambana, wabonye bakora ibyo gusesa amaraso, bugizo n'ingabo z'ijuru. Basi nka ujya ku marayika gusa, marayika si bose bagenewe kumubona. Ubundi wari kubona bavuga bakana bagirane uko kuntu wabana bamufashe mugabo ntibagufata, nikimezo cy'ukuri kikimenyetso. No muri Misiri erega rindo tumvuga ngo nimbi mugabo atarimbi, kuko nk'ubu uye mweretse ngo rijya buye ngujya mini rya grenade niyo bari bagutumye, umva umenga ninde watombi no, kandi yikweretse kugira ngo ntuyice ko ngo hafi ciguturukirako iguturikirako. Misiri ni muzi yuko Imana yarabereka ingene Misiri gowe igizeni mugabo Gosheni igiye kugira iki, igiye kumera neza. Uyo munsi bizobera aho ubona, kuri uyo munsi nzokurokora, ntuzotabwa mu minwe y'abantu ufitiye ubwoba, niriyazwe n'umukama nkako, niko ukuri nzokurokora, ntuzokwicwa n'inkota, imere yawe ni ubuzima kuko wanyizigiye, niriyazwe n'umukama. Ani muri Yeremiya 39, ariko muri 45 arabwira Baruki ngo agiye kuzigiye cy'amakuba, sibyo? Nturondere kurumva, ntugire ubwoba ngo uvuge uti ndabigire gute ndabigenze gute, itekanire kuko Imana ariyo irema ibi ni byiza, ngo kuko umukama Imana ya Isirayeli yavutse ko bikwerekeye we Baruki. Urumva wowe wari hagati yawe, wavuze utewe jewe ndagowe, nawe wavuze ko biguteye ubwoba. Nkako umukama yongereje agahinda ku bubabare, narushaho naborogeye nari butore nakoyogo. Uraheza umubwira uti ngo kuko umukama avuze. Samburi ryo jewe niyubakiye. Urumva ko bari abantu bazima, sibyo? Batema batongora basesa amaraso. Imana niyo iduha ubuzima, niyo yatumye tugira umubiri uri mu amaraso, na niyo iretse n'inkoti. Nkarandura iryo jewe niyubakiye, ibyo nkabigirira igihugu cyose. None nawe ngo wirondere ibintu bihambaye, nubirondere nkako. Engiye gusuka amarushwa ku muntu wese, niriyazwe n'umukama, ariko wewe impembo nzoguha n'ubuzima mu bibanza byose uzojamo. Umva ko wabona uri hagati yawe, uwo mukorana bamufashe miri mugabo ugaca wikangura, uje gusaba indi ndoto Imana ikwereke ko ubutabazi bwawe buri kumwe nawe. Basi indoti iravuga iki? Indoti iravuga ngo ngiye kukwereka uko abantu bagiye gusubiranamo hagati yabo bonyene ubwabo, hamwe atabwira ikigongo wundi, ariko wowe uzogumana ubudangagwa, uzogumana icyubahiro n'uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe, marge y'amakuba n'ikirere cy'ukibi cyugaye ubuzima bwawe, kubera uwo mishima mukorana kandi akaba ari we yagutwaye. Mugabo wirinde utajuragirika, kuko impamvu yo gutabagwa ni kubera ukwizigira Imana. Mundu weze naho narose mbona ndahano hejuru cyane kwidirisha, duhagararanye n'umuntu ntamenye uwo ari we, mbona umengo ni inka kurya igiti batemye kigiye kugwa, nanje nibonye tugiye kugwa twubane, ariko nikanguye tutaragwa hasi, kandi hari hejuru kose nta nubwo bwinshi nagize. Ubundi
kubona uri kumwe uri ahantu kwidirisha uri mwiyereko ni nkayo usubiza umutima inyuma ukagirana ukavuga uterega mukama bwawe ndi warahabaye mubureka ndabakarorero ugasanga nk'umwana wawe afisha amanota mabi mugabo ukabona ko atacu wokora ngo umubwire kumbure ashobora kukwereka ko ari kariga tiga cyakaburo kandi byinjira kona ko ubwo ruhande hari cyo wakoze ukacuvuga utereka nje ko mavi nuko kumva ko wihebye nukuvuga guhagarara kwidirisha bitandukanye no kurabira mu idirisha ukaraba hakorya guhagarara kwidirisha ni guhagarara mu yereko mu masezerano ariko uwo muntu ntiyamumenye ni ikimenyetso cy'ukushike ko n'Imana ngo akabona mugiye kugwa mwubamye ariko nikangwe tutaragwa hasi kandi ari hejuru rwose ni nkuko Imana ubwo yaduhumura nayi imisozi yibona uko mubibuka shetani kigerageza Yesu Kristo muri Matayo kandi uhumura naco zo wano ubibona uko byogenda ntubona aho byoca ugasanga Imana yabikoze byagenze nkuko wabiyisabye kandi utazi ukugene yakoreye mu maranga mutima ya wundi birasigura ko ufite imitwaro wikoreye muri wewe mugabo nawe utabona uko bizogenda nawe wumva nukwizera nyene kugerageresha Imana urumva mugabo haraho naho ubona utibigiye gupondekana noneho byabaye ariko Imana igiye kubizamura ntabwo ujya kwa Naomi yarabona neza yuko Naomi muka Elimeleki nyina wa Kiriyoni na Mahoroni mu gitabo cya Ruti nukuvuga yarabona neza yuko ibintu byangaye arabona neza yuko ibintu byangaye yagenda jana na Ruti mugani yari Ruti mutsima sanzwe unyamanga kazi umunyamubo kazi kavuga ata uzoje niho nzoja atamunga sigaranye ari kumukurikira kubw'urukundo gusa ariko byarakunze arabwira Boaz amubwira kuri arabwira Obed amubwira kuri Boaz nawe marangiza neza uvuga hari gitangaza cy'Imana ku buzima bwawe uhumure ureke kugira ubwoba nawe wabona bigeze ku kanyuma y'urugamba rukomeye rugiye kurangira rijoro naho nabona turahantu muri etage hari abantu benshi gose nabona duca mu makorodoro yo hanze umengo ni kwa muganga icyanangaje nabona ko turi mu myuka mibi ngasenga ngaca mbona abantu barahindutse abadayimoni mvuze ngo mu izina rya Yesu nkabona amahembe aranje ku mitwe yabo amayimaje menshi nkunda kubona umafone aranga abadayimoni nikanguye mbona ababaye uko bose baca bahunga bandaba nabi nanje mbona umenga nabanesheje nikuvuga izi ndoto zose zigaragaza ububasha bw'Imana umurimo w'Imana mu buzima bwa n'ubipfisha ubusa nangaho ni nkuko Imana kubwira ati uhumure ibigukikije byose igihe cyose uzoburi kurasenga nzobikugaragariza ndabigushirira imbere ubone byari byo umwaso uzomumenya umukunzi uzomumenya umuyorobetse uzomumenya umubu uzomumenya n'umwiza uzomumenya niko Imana yakubwira umva ko uwo arumugisha nanje Imana Imana yime mu izina rya Yesu Kristo amen mu gatondo rero ndiko ndasenga njanura ijambo riri muri Zaburi ya 188 kuva ku murongo wa 14 kuva ku murongo wa 14 ngo nawuza ko hari isano bifitananiye n'izo ndoto muzoba mukoze cyane mwarahizagiyo amina haravuga ngo jeho ni wowe ntabazamukama mu gitondo igisabisho cyaje ndacerekeza kuri wewe ni kuki wamebyega mukama ukamisha amaso yawe birajanye kuko ni nkuko wosenga wihibuye ubona umenga ibyo uri kurasengera naho ubwigo ko ari byo naho wemera ko ari byo naho umva babikorewe we nubona ko byokunda we noneho ngo nubuzigirijwe atakambira Imana mugabo urabona indoto zawe zose Imana ikubwira ati umubi nzomukwereka kuko wasenze imugisha ijambo riri muri wowe rizozura rizirukana urupfu kubagira bapfe wabakunda warubatse niki Imana yakubwiye ukamisha amaso yawe ndi umurushwa ndakaheze kuva mu bwana nararinze imiturubiko yawe none nabuze ancira nayo mira urumva ndakwizeye narinze imiturubiko ndakwizeye nawo hari ibitameze neza byagiye bimbako ariko ubu nawo nabuze ancira nayo mira ishavu ryawe ryarankirimbiyeko ubwo bunera buramundagaza umva we kwisanga mu bantu b'amadayimoni usenga bakambara amahembe
kandi umwarinze mugenda ruzi ko ari inshuti ubwo kubona ujanywe umuntu n'ahantu nkaho muzima yakujana kona baciye bamufata nawe kona urikangura guti naje bigenda gutembeka imisi yose byamabinca ijya nino nk'amazi bikankuza bikankikuza byose hamwe waranciye mukunzi ku mukunzi no ku bagenzi umugenzi sigaranye n'umwijima kuvuga imvira abagenzi bo muri kumwe bambaye amahembe barakuraba kandi bakagaragaza ko bakwanga no kuvuga nturondere igikundiro mu bana b'abantu kirondere mu butware bw'Imana kuko bumaze gushinga imizi muri wewe agyumvise kandi ubutabazi bw'Imana ureke kwihebura buri kumwe nawe iri zaburi birajanye gose n'inkuko Imana yakorotoreye izo ndoto nawe wari kuzirikana izaburi wari guca usobanukirwa izo ndoto mvuga muzi mubayemo ntusubire gukekereza uremera mugura ufise akantu ko gukekereza urufise akantu k'ubwoba urufise akantu ko kubona umenga nibyo ukunda byumve ko Imana ariyo izotuma bishoboka kandi irakwishimiye ndetse inakubitsemo ijambo ryayo kandi Imana irakeneye umuntu yisobanukiwe iyo wisobanukiwe kuko ndiko ndaraba nk'isengesho canke agashishiro ku umuntu yarotoje indoto uburyo umuntu iyo muganiye canke urabye stati yiwe uramubona wariwe no kuvuga nk'ubu nk'agashishiro kirasanga avuga ati ngo Mana ndagusabye umishuri kitameze neza mu rugo rwanje umishuri ico tuma ntagumana nawe nk'umuntu nk'uwo none tugifise ibyo kurya byo gusaba tugifise imiduga yo gusaba tugifise amatu yo gusaba ubu kuvuga ngo mishuri nabiyo bihariyo kwimura wewe mu rugo rwanje n'umukristo amaze gukura ngurije urumva rero ko Imana itokureka noneho iyi Imana uteye intambwe imwe cyane ndababwiza ukuri naho mwumva muri ko muranyigisha zitandukanye genda mwige kubaha Imana mu itegeko ryayo mwumve ko Imana ico yashizeho niba uvuze ati bura mungerageresha nyavuze ngo ngerageresha ukwishiga neza ngo muse neza ukwambara neza niyavuze ngo ngerageresha ukugemura ibiseke byinshi byo ninyongera yavuze ngo bura mungeragereshe kimwe muri 10 mubizane mu nzu y'uko bwanje murangenda bakura kwibyenye byo bwoko bwose mukaba muzi ko imbere gato yari yavuze ko hari bisokuru 10 bihanganye n'ubuzima bwacu kwera kuri so wawe sokuru wawe sogokuruza wawe guduga bariya bapfuye bariya baracaguhiga no uri imfura uri ubuheta ufise uburyo uri kurahirwa uri ubuhetura uri wa kane urubundi uri umunani ufise uburyo uri kurahirwa niki woba wishimije we ni diplome yawe we have nothing guri joro kandi narayenda rota mbona turi ahantu hari urubanza kandi nabona ndi mubakira ibiseke mbona twakira tujana aho twabishira baramaye igiseke mu byo abashitsi bari bazanye numvise kiremereye cyane umengo ntaco bishobora ariko sinabonye ko nagishikanye mu bantu nabona iri joro kandi narayenda rota mbona turi ahantu hari urubanza kandi nabona ndi mubakira ibiseke mbona twakira tujana aho twabishira baramaye igiseke mu by'abashitsi bari bazanye numvise kiremereye cyane umengo naco nshobora ariko sinabonye ko nagishikanye mu bantu nabona bari banyene urubanza narinda bazi bari bambaye imvutano zisa za bleu ari abamama benshi bavukana bicaye imbere kandi narabonamo umwe muri bo aheruka kuva mu mubiri jewe naguma numva nangazwa n'ukuntu ndamubona kandi yarapfuye ubwo rubanza rwo kuganduka kandi yarandamukije ariko aramutsa n'abandi ndotorera indoto zanje muri no misi zirayobeye ntabwo ziyobeye urumva ubu naho ari mu mafami de gloire ari mu mafami d'honneur shibwe babandi bakira abashitsi bakadepoza mugabo wewe ahaje giseke kimunaniza nico cyatanguye gutera confusion mu ndoto ziwe n'uwico giseke kimunaniza ntiyabonye ko yagishikana utakatagishikana kandi bene urubanza yababona barimwo mbere barabavukana bayimvutano za bure mugabo barimwo uheruka kwitaba Imana uheruka kuva mu mubiri uheruka kuva kuri iyi si akaja mu yindi si yateguriwe cyangwa mu cyo ntabyo nzi kuvuga rero ubundi uwo muntu aheruka gupfa yaramuramukije
yarabaramukije bose. Nuweruka gupfa yabaramukije. Nukuvuga iki? Iyi noti iriko irakubwira ngo nzoguha icubahiro, ariko ninguha icubahiro ntuzogira intege nke ngo wavura unyiyobagiza. Wabwirizwa gukurikirana ukaraba ko hari uwugufashije ico giseke magwishikana ukije. Uwo muntu yakuramukije akaramutsa n'abandi. Sibyo, ico nico kizira kiri muri iyo ndoro. Ubona uko kwibona uri mu rubanza wese ni nkuko Imana yo guhitamwo ugahora umuntu aho muje nama canke afasha abantu. Ariko Imana ico cubari giye kuguha nikizohava kibamwo agasembwa, kuko Bibiliya yavuga ngo abona haya mata, abona hayi ububasha, abona yabutwara, abona bayicubahiro, abona hayi gikundiro, nibo banyinya amatwi. Kandi mukuma amatwi yabo ariho hatuma nibera mu mitima yabo. Kuko iyo twumvise tukagira ijambo ry'Imana tukariha agaciro mu mitima yacu, tugaragara nk'abakomeye. Uko kuramutsa umuhisi, kuba ariko aramutsa abandi niko bavuga ati n'abandi na Patiri na Mashere nandi. Ico ni igitekerezo. Nguvuga ni nka kode Imana igushizemo, irakubwiye ati ko ngiye kuguha kwemera, nkaguha gukundwa no gukundwa akazi. Ubwo nuzohava ukora ikizira utahora ukora kubw'ico cubahiro nguhaye. Imana iguhe umugisha, Imana itunezereze, Imana iturinde kubabara. Mukama turagushimiye cyane, turagukengurukiye kubw'izi ndoto abana bawe barose. Turagusabye ikigongwe kuri aho hose tugendera mu ntege nkeya. Turagusabye ikigongwe kuri aho hose dufata minenegwe indoto twarose, kandi arizo tuganiriramo, ukatubwira ibyo tugiye kudukorera, ukatubwira n'ibyo dukwiriye kwirinda. Ndasabye ngo amaraso ya Kristo atwikire abana barose n'abandi benshi barose bataraturotorerwa. Mukama ndakwinginze ubabe hafi, ndakwinginze ubagirire neza, ndakwinginze ubatabare, ndakwinginze ubabohore, ndakwinginze ubanezereze. Humugisha twebwe abana bawe, humugwiza twebwe ibibondo byawe, urinde kubabara twebwe abagutoranye ko ubweranda, kandi tukiriko turagwana kuri iyi si kugira ngo turabe ko tworonka ubutsinzi. Ingabirano za Mutima Mariya nizitubeko, kandi ikimenyetso cy'ubutabazi bwawe kitugaragare ko, turinde kuvuvudikira, uturinde gucocera, turinde gutunura, uturinde gutwengwa n'abansi, uduhe ibyiza n'ibyishimo. Mu izina rya Yesu Kristo duhorane umunezero wagenewe abana b'Imana. Amen. Natuye umugisha ku bawe mvuguruje umuvumo, natuye umunezero ku bawe mvuguruje umubabaro, natuye agahimbare mvuguruje agahinda. Turahiriwe kuko turi basamuragwa mu bwiza bwawe. Amina. Mu izina rya Yesu Kristo nakiriye ibyo byiza byose, nkabisaba giza muri abana bari kuri iki gicaniro twarahezagiwe.